Ibikorwa byo gusozera umugambi wo guherekeza urwaruka rw'abatwa mu gukomeza bijukira amashure vyabereye mu ntara ya Bubanza, aho abavyeyi 10 basangwa butaka bava mu 12 agize iyo ntara aribo baronkejwe agafashanyo ko kubasahiriza mu gukora imigambi yo kwiteza imbere kugira bashobore kurunka abana babo ku mashure. Abo basangwa butaka bahawe n'inyigisho zibereka iyo baje bava n'aho bakwiye kugera mu bijanye n'iterambere. Umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Bubanza Ngendabanka Emmanuel yari yaserukiye buramatari w'iyo ntara muri ico gikorwa, yahanuye abasangwa butaka gukoresha neza iyo mfashanyo cyo yagenewe ngo birinde gusesagura. Namwe mugiye kuronswa ubwo burya kugira mwashigikiwe niwo mugambi, ni mwebwe rero ngiranjeko. Akenshi mu Burundi turamaze kubona yuko iyo hari umuntu aje gushigikira abarundi mu mugambi w'icankuriya bakaba nk'amafaranga, muva ngaha mugaca muja mu kabare ugaca ushaka kurya ivyo utahora urya, iborosheti ntuyigera umutwe, icupa ry'ikiye canke rya Musteri kavuga ati sinariheruka, ivyo mwaganiriye canke ivyo wari wiyumviriye kuja gukora bigasigara ngaha. Mu byo banganiriye nuko hariho ivyo bita kontra, amasezerano. Bikumvikana yuko uzorenga ayo masezerano yuko azohana. Kandi natwebwe mu ntwaro nkuko batwikozeko tubamenyesha yuko niyo kontra tuyisinyako. Uzovyonga rero amenye yuko tumushinje ijisho, ivyo bagira babaronse nibashigikira kugira ngo bajya abana bige. Maze tubone Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Eka n'umunyamabanga mukuru w'ikigo Unesco mu Burundi Manirambona Jean Bosco nawe nyene yabahanuye kudasesagura, akavuga ko bipfuza ko iyo migambi izofasha mu iterambere rusange ry'igihugu biciye mu mashure. Nimuce mugenda ngo mugure super action rande, ngo mugure costume, hanyuma mushaze ubwo buryo nubwo kugira ngo mugire intango. Wadandaza amakara, wadandaza umuceri afise umutayi w'ibiro 5 canke 10, ashoye kurangura ibiro 50. Intego yacu nukubona abana b'abatwa bari mu baronka diplome, bari mu bazoje gusaba akazi, bari mu bazokaronka, bari mu bazoje kwiyandikisha bagatoga mu bashinga amateka, mu basenatere, ba buramatari, ba mustanteri, abayobozi b'amashuri, tubabone mu nzego zose. Ndashimiye Emerine ni mufasoni ari muri abasangwa butaka barose mfashanyo, arashimishira mu Unesco yo yabigishije imigambi y'iterambere, akavuga ko iyo mfashanyo igiye kumufasha mu rudandazwa. Twebwe icambere na mbere dutanguye gushimira ishira hamwe Unesco yo yatwiyumviriye ko kuza kutwigisha umugambi mwiza w'iterambere, kuko turamaze kumva yuko iterambere riva mu nda rikaduga. Ubu rero ishira hamwe Unesco raduhaye imfashanyo, ubu tugiye kudandaza kugira abana b'abatwa baronke ivyo barya n'ivyo bambara, kumbure turonke ikaye bitatugoye, uniforme bitatugoye, turonke n'ikaramu, isabuni yo kubamesurira impuzu bashobora kujana ku ishure bakagenda bambaye neza, ndetse n'udukambambiri bivanye niyo mfashanyo baduhaye n'uburyo tugiye kuyikoresha nkuko babitwigishije. Eka na Eric Miburo nawe nyene ari mu barosi yo fashanyo arashima, akavuga ko iyo mfashanyo izomufasha kugira ngo ivyo abana bafungura mu kuja kwishure. Imfashanyo tuyakiye neza kandi tukongera tugashimira ishira hamwe Unesco. Ubwanje iyo mfashanyo ngiye kuyikoresha mu budandaji kugira ngo ndonke ukuntu abana bashobora kuja kwishure bafunguye. Mugihe muri ico gikorwa harimwo abatowe nk'abazamuzi bazokurikirana ingene iyo mfashanyo ikoreshwa. Ntirampeba Josias nimwe muri abazamuzi aremera ko azokurikiranira hafi kwizo mfashanyo zizokora ico zagenewe. Uko ngiye gukora ico gikorwa ngiye kuyikorana n'umwete cyane cyane ubwa mbere no kubiyegereza kugira ngo ndababe hafi cyane mu kubakurikiranira hafi kuvyerekeye ubuzima bwabo n'ingene baronse imfashanyo. Uhereye none ngiye kuzobaba hafi kugira ngo ndabe ko ivyo biyemeje kuja gukora ari ivyo bazoba ariko barakoresha uwo mugambi
kugira ngo ndabisuive neza. Umunyamabanga mukuru w'ikigo ca Unesco mu Burundi Manirambona Jean Bosco arashima ko ibikorwa vyagenze neza, akavuga ko bizeye ko iyo mfashanyo bazoyikoresha neza kuko ngo basanze inyigisho babahaye mu mwaka wa 2023 zarabafashije guhindura ingendo. Igikorwa cagenze neza cyane kandi turemeza ko ico twifuza gushaka twagishitseko. Ikimenyetso ca mbere nuko abo bantu twe twaragiranye ibiganiro, hanyuma tubahamagaye dusanga ntibahindutse, dusanga uko twe twabasavye ko bagira isuku, ko bahinduka, ko biteza imbere, abo twari kumwe barabonye ko bari abantu bayagayaga bashajije. Hanyuma kandi turiko turavugana turabona ko ari abantu bafite imigambi kandi n'ingene biyemeje ingene bazobikora, biraboneka ko atankeka bizotera bije imbere. Mwomenya ko ibikorwa vyo guherekeza urwaruka rw'abasangwa butaka vyabereye mu ntara zitatu arizo Karusi, Muramvya na Bubanza. Abasangwa butaka 40 akaba aribo barose ako gafashanyo, niyo bazobakurikirana bagera kuri 16 bakaba bahawe akabahasha ko kubatera intege kugira bazobakurikirane neza.